hasigaye gukoresha inguvu za gisirikare ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishengeza umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame imbere y'amasentare mpuzamakungu ajejwe kubahiriza agateka kazina muntu. Abasore bari barahungiye mu gihugu c'u Rwanda baronse imyimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda, bakaba uyu munsi bambaye umwambaro wa M23. Ivyo navyo umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ntabiharira. Abasirikare b'u Rwanda RDF nibo bakoresha imyimenyerezo ya gisirikare M23 bakongera bakayibigwanisho. U Rwanda rukaba rwabikoranye n'inyeshamba z'abaroberi ba M23 bagatako mu kugaba ibitero, bakaba bari hamwe. Ibihugu vyose vyoba bifitaniye amasezerano n'u Rwanda kuvyerekeye urudandazwa rw'amabuye y'agaciro ava i Kongo kubihagarika, hamwe ishirahamwe ry'ibihugu vyunze ubumwe vya Buraya Union Européenne na leta zunze ubumwe za Amerika Etats-Unis bitohagarika ayo masezerano, bizofatwa yuko biri mu batera iyo ngwano. Itangazo rishikirijwe n'umugambi w'intadebukirwa Radebu ryerekeye intambara igihugu kibanyi c'u Rwanda kiriko kiratera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Umugambi w'intadebukirwa Radebu imyaka 30 iraheze igihugu c'u Rwanda ciharaje ingeso mbi yo gusotora ibindi bihugu bibanyi no kubibanira nabi. Hageze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwarahateye rurahavogera, rurica inzirakarengane zitagira uko zingana, amakungu abona bene umurango barorera. Rutako ruhagira icumbi, rukama rucukura amabuye y'agaciro bita coltan, cobalt, inzahabu n'ayandi, rukayashora mu bihugu vya Buraya nk'Ubufaransa, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Nk'uko ivyo vyagiriji vyose vyanditswe mu gitabo bise Rapport Mapping, ivyo vyaha ndengerabutungane vyose u Rwanda rukaba rwabikoranye n'inyeshamba z'abaroberi ba M23 bagwanya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC. Nk'uko amaraporo menshi y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU amaze kuvyerekana, abasirikare b'u Rwanda RDF nibo bakoresha imyimenyerezo ya gisirikare M23 bakongera bakayibigwanisho, bagatako mu kugaba ibitero, bakaba bari hamwe. Muri iyi minsi rero igisirikare c'u Rwanda n'umugwi w'inyeshamba za M23 baragavye ibitero mu gihugu cha RDC, bafata igice c'umuji wa Goma n'utundi duce twegereye umuji wa Bukavu. Vyibonekeza neza ko ingwano iriko iva muri Kivu ya ruguru imanuka muri Kivu y'epfo, hafi y'imbibe igihugu ca Kongo gihana n'Uburundi. Amakuru yo kwizera avuga ko abasore bari barahungiye mu gihugu c'u Rwanda Imahama mu 2015 n'abandi bari mu mihari canke mu migwi inyeshamba za Red Tabara, Forebu n'abandi baronse imyimenyerezo ya gisirikare mu Rwanda, bakaba uyu munsi bambaye umwambaro wa M23. Ayandi makuru y'ukwizera nyene aremeza ko hafi ibice birenga 50% vy'igisirikare c'u Rwanda bari ku gataka ka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo navyo umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame ntabiharira. Nk'uko tumaze kubimenyesha, igihugu c'u Rwanda amabuye y'agaciro gicukuye mu gihugu ca Kongo kiyashora mu bihugu vy'Iburaya biciye mu masezerano bagiriraniye n'ibihugu nk'Ubufaransa,
Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi. Uwo mugambi wo kuvogera igihugu ca Congo RDC nta ciza umurundi w'umutima yowizerako, kubera ugamije kugabura igihugu ca Congo mu bihugu bito bito, u Rwanda rukihagira igice ca Kivu ya ruguru n'iyepfo n'ikiyaga ca Tanganyika. Kubw'ivyo rero umugambi RADEBU ukaba umenyesheje ibi bikurikira: ica mbere, urifatanije n'abandi barundi b'umutima mu gutera ivyatsi iyo ngwano abasirikare b'igihugu c'u Rwanda n'abagwanyi ba M23 bariko barakora mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ica kabiri, urashyigikiye bimwe vy'imvamutima ijambo nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije itariki 31/0 uwo mwaka imbere y'abaserukira ibihugu vyabo ngaha mu Burundi, yuko atagikozwe iyo ngwano iri mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora gutandukira ibindi bihugu vyo muri aka karere. Ubwa gatatu, usavye leta y'u Burundi gukora ivyo ushoboye vyose ataco ishigaje inyuma kugira imbibe z'u Burundi ntizize zigere zivogerwa, amahoro n'umutekano birama bibandanya biteramiwe, ubwigenge bw'igihugu ntibuhungabane. Ubwa kane, usavye ibihugu vyose vyoba bifitaniye amasezerano n'u Rwanda kuvyerekeye urudandazwa rw'amabuye y'agaciro ava i Kongo kubihagarika, hamwe ishirahamwe ry'ibihugu vyunze ubumwe vya Buraya Union Européenne na Leta Zunze Ubumwe za Amerika Etats-Unis bitohagarika ayo masezerano, bizofatwa yuko biri mu batera iyo ngwano. Ubwa gatanu, usavye kandi ko leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishengeza umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame imbere y'amasentare mpuzamakungu ajejwe kubahiriza agateka ka zina muntu no guhana ivyaha biturutse ku ntambara n'ayahandi. Ntaco sigura ingene Jean Pierre Bemba, Omar El Béchir, Laurent Gbagbo n'abandi boba barashengejwe hama Paul Kagame nawe ntibamushengeze. Ubwa gatandatu, urasavye abarundi bose cane cane urwaruka kuguma barikanuye bakamenya ko amahoro n'umutekano ari ukwama tubiteramiye twese, tukaguma turi bene mugabo umwe kugira umwansi ntaduce mu ryaho. Ubwindwi aribwo bwa nyuma, kubera twasanze abasaba yuko hoba ibiganiro canke uguhagarika ingwano ivy'agateganyo ari amayeri canke urwenge kugira ngo RDF abasirikare b'u Rwanda bigaruriye yongere yitegurire ibindi bitero. Umugambi w'Indadebuko RADEBU ubona ko hasigaye gukoresha inguvu za gisirikare kugira inyeshamba za M23 zishire ibigwanisho hasi, abasirikare b'u Rwanda nabo bave ku gataka ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigiriwe i Bujumbura ku itariki 13 Ruhuma uyu mwaka kubw'umukuru w'umugambi w'Indadebuko RADEBU umushingamateka Jean de Dieu Mutabazi, President. Murakoze.